mu guhava rero turangiza, reka tugomba tubanze tugaruke kuri ya majambo twasoma muri ca gitabo, za nkuru twasoma muri ca gitabo ca Luka, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Luka. Twabonye ko ari igice ca mbere umurongo wa 26 kugeza ku murongo wa 36. Turabe ya majambo tuyagaruke k'imbere ko duhava turangiza, aho twabonye yuko umumarayika yatumwe n'umwami Imana akaza aje kubwira Mariya yuko azobyara Yesu Kristo. Imana yacu nihimbazwe. Muri rya nkuru rero twabonye ko umumarayika Gaburiyeli yatumwe n'Imana mu gisagara c'i Galilaya cyitwa Nazareti ku nkumi yitwa Mariya, ikowe n'umusore yitwa Yosefu akomoka mu muryango wa Dawidi. Imana yacu nihimbazwe. Twabonye kandi ko umumarayika Gaburiyeli yaramukije Mariya indamukanyo ataramenyereye. Hanyuma Mariya nawe yumvise iyo ndamukanyo itamenyerewe muri ico gisagara ca Nazareti, birumvikana yuko kumbura atari bwumva iyo ndamukanyo umuntu amuramukije gutyoyi. Kira none urumva ko yari yabonye n'umumarayika, kandi ko ari umumarayika amuramukije. Mariya ngo yaciye ahagarika umutima, nibyo twabonye. Kubw'iyo ndamukanyo ahagarika umutima, agira ubwoba, atangura kugira kwibaza iyo ndamukanyo iyo ariyo n'iki isigura. Imana yacu nihimbazwe. Inyuma yo kubwira Mariya yuko azosama inda akabyara umwana w'umuhungu akamwita Yesu, Mariya yasiguze umumarayika, arabona ati none ibyo bizoshoboka bite? Jewe ko ntigeze icitwa umugabo, ko nkiri inkumi ntarubaka urwanje, bizogenda gute kugira ngo mbyare umwana? Umumarayika nawe aramusigurira byose ngene bizogenda. Ico kiyago rero carangijwe n'amajambo Mariya yarangirije kavuga ngo yemera, kandi aravuga ngo ehe ndumugurano w'umwami Imana, bimbere uko ijambo ryawe rivuze. Imana yacu nihimbazwe. Nano majambo asozera kino kiyago cabaye hagati ya Mariya n'umumarayika. Mariya arabwiwe, kandi ibyo abwiwe ibintu bidasanzwe, abwiwe ibintu we asanzwe azi yuko bitabaho, bidakunda, bitigeze kubaho, kandi atabona aho byuzanana. Rero umumarayika araje amuramukije indamukanyo atari bwigere yumva. Umumarayika araje amubwiye ngo shalom, n'amahoro, ugiriwe ubuntu n'umwami Imana. Aho nyine tatangura kubaza ati mbega umwami Imana angiye ubuntu nyabaki, n'ubuntu ubuhe angiriye jewe umunyantege nke, jewe umunyabyaha, jewe nkiri umwana muto, jewe no kubaka ntarubaka urwanje, jewe nkirondera ubuzima, jewe nkiriko ndahangayika. Mbega ubwo buntu ngiriwe bwoba ari ubuntu nyabaki? N'ubuntu bumeze gute? Mbega ubwo buntu urumva ko indeja ngaho nyene byari bigoye gutahura ubwo buntu. Aca yumva kanabwiwe ngo umwami Imana ari kumwe nawe. Rero Mariya nuko kuri iyi ndamukanyo y'umumarayika atangura kwibaza iyo ndamukanyo iyo ariyo. Hanyuma ngo acahagarika umutima ati jewe iyi ndamukanyo ntayo ndumva, ni irya mbere numvise iyi ndamukanyo. Kumbure y'abari muri kino gihe tumenye rero yuko akantu kose katuzazaniye duce tuja kuri Google. Kumbure y'abari muri kino gihe yari kuvuga ati jewe inshuro zose maze kuja kuri internet sindumva indamukanyo nk'iyo. Ubushakashatsi naco bibivugako, abanditsi b'ibitabo naco babivugako. Ibintu nta namwe vyigeze. Ibi bintu mbega vyoba bisigura iki? Vyoba bigamije iki? Vyoba bitumbereye iki? Ngo ahagarika umutima kubw'iyo
ndamukanyo arazazanirwa, atangura kwibaza icyo isigura n'icyo igamije. Imana yacu nihimbazwe. Hanyuma rero akiri karazazanirwa, murumva yuko atari ibintu byatwaye umwanya muremure. Bikiri aho nyene umumarayika arabona yuko uyu Mariya abaye agize confusion, agize nuvuga ngo abaye mu rujijo, agize yijijanye, azazaniwe, abuze ico afata n'ico areka, adatahura neza ibyo bintu, bimusize acanganyikiwe, bimucanze mu mutwe. Urabona ko umengo biramuvangiye ubwonko, nuvuga ngo biramuvanze mu mutwe, biramucanze. Hanyuma ngo acarahinduka umumarayika aremesha Mariya, ahumuriza Mariya, aramubwira ngo umumarayika ku murongo wa 30 bavuga ngo umumarayika aramubwira ati ntacyo utinya Mariya, Imana yacu nihimbazwe. Mariya we, reka guhagarika umutima, reka kugira ubwoba, reka gutinya, kuko ubutumwa nzanye, ubutumwa nakuzaniye, ubutumwa Imana yampaye, ubutumwa nabwiwe kukuzanira, ntabwo ari ubutumwa bw'iterabwoba. Ubutumwa nahawe naho mwebwe mwamaze kwishira nuko twebwe abamarayika tuba tuje guhonda inkoshi abakoze ibyaha, naho mwamaze kwishiramwo yuko turinze tuba tuzanye inkota yo guca imitwe abacumuye, naho mwamaze kwishiramwo yuko turinze tuza ataburofa, atagukina, atamikino twebwe. ariko umve noneho nk'uko nakubwiye, wewe ugiriwe ubuntu n'umwami Imana, umwami Imana ari kumwe nawe. Rero namaze kuvuga yuko umwami Imana ari kumwe nawe, ntacyo utinya, reka gutinya Mariya, nzanye ubutumwa bwuzuye ubuntu bw'Imana, nzanye ubutumwa bukubwira yuko ugiriwe ubuntu n'umwami Imana, nzanye ubutumwa butari mu iterabwoba, nzanye ubutumwa bukuremesha, nzanye ubutumwa buri mwiziza, burimwo inkuru y'akanyamuneza. Imana yacu nihimbazwe. Aramuhumuriza, yewe Mariya, reka gutinya, reka kwiyumvira birebire, reka guhagarika umutima. Oyaye, ubutumwa nzanye si ubutumwa bukwiye kugushira muri confusion, ariko ubutumwa nzanye ni ubutumwa bwuzuyemo ubuntu bw'Imana. Ubutumwa nzanye ni ubutumwa buvuga ko Imana, umwami Imana ari kumwe nawe. Imana yacu nihimbazwe. Umumarayika rero arabwira Mariya ingene bizogenda, ingene bizoba, arabimusigurira ko azobyara, azotwarana nako, akabyara umwana w'umuhungu, hanyuma azomwite Yesu. Mariya n'ubundi avuga ati nonaga yemwe, reka nsubire mbaze, ibyo bizoshoboka bite ko nsama inda jewe nkiri inkumi narizigamye ntazi icitwa umugabo? Ibyo bizoshoboka gute? Jewe kuri ino myaka mikeya mfise, kuri bikeya maze kumenya, ibyo banyigishije ku ziko, nubwo ngo haziko, muri ya ndero ya haziko, ibyo nabwiwe, ibyo nigishijwe n'abavyeyi, mu byo banyiganiye no mu byo maze kwiga na maze kumenya, ntikibaho yuko umuntu atigeze amenya icitwa umugabo atwara inda. None iyo nda nzoyitwara gute? Mbega bazoyitransfera mu mayinite? Mbega nzoyisama mu muyaga? Mbega bazoyintuma? Mbega bazoyintera niruka? Bizogenda gute? Mumarayika watumwe n'umwami Imana, ndakwinginze n'ubu usubira uduge kw'ijambo, unungumburane, kuko jewe ibintu mbwiye n'ibintu bisiga ubwenge, n'ibintu ntatahura, n'ibintu ntumva neza. Ndumva bitariko birinjira, numva inzatsa gusa, mbona inzatsa. Ibi bintu mbona umengo ntibisobanutse. Ingene nzosama inda nkabyara umwana w'umuhungu nkamwita Yesu, ariko ntazi icitwa umugabo. Mumarayika ngira ngo mw'ijuru
ijuru ho kumbure birakunda, ariko ino mw'isi ibyo maze kumenya, ino mw'isi twebwe tuba abamarayika watumwe n'umwami Imana, yewe marayika Gaburiyeli we, ibyo bintu ino mw'isi ntibibaho, nabyo nigeze numva, nta n'ibyo nigera mbona, ngira ngo bizoba bitanguye kuri jewe. Nabarumbwire nawe urumva ko ibyo bintu mbwiye ari ibintu biremereye, bigoye kwizera, bigoye kwemera. Nabarumbwire bizogenda gute? Yewe marayika watumwe n'umwami Imana, mbega bizogenda gute? Jewe nzosaminda gute? Mbega bizomera gute? Si ibyo byonyine gusa, ahubwo mbega hoho kw'imico yacu twebwe Abisirayeli, umukobwa atwaye inda y'igitwarire kwaca boherwa ko urubuye rw'urunogo ng'urusyo, hanyuma agacagenda agatabwa mu gisumanyenzi, kwaca aterwa amabuye, kwaca aciga ubwo gupfa. Mbega jewe bizogenda gute iyo nzoyitwarira hehe? Nzoba nambaye ibara, kazoba kabaye, kandi ibyo bintu mbwira mu marayika, erega hariho ico bimbombya. N'umufiyanse wanje Yosefu yarangoye, akabona mfise inda, azoca mpeba. Ibyo kubaka bizoba bipfuye, bizoba biheze, nzoba mbaye akamenyo, nzoba mbaye iciro ry'imigani. Jewe ndumva ivyo bintu bitoroshe, bizogenda gute? Naho wumva umbwira ngo nagira ubuntu, naho mbwira ngo nagira ubuntu n'umwami Imana, umwami Imana ari kumwe nanje, ivyo bintu bizogenda gute? Nsigurira marayika watumwe n'umwami Imana, binteremo nko gutera umutima urushinge, binteremo nk'ubicisha muri serumu. Ndagomba kubyumva neza, ndagomba kubisobanukirwa, sindabyumva. Nzokwigwa hehe? Mu muryango bizogenda gute? Bazovuga ngo naramaramaje. Jewe nzosigura gute iby'iyo nda izoba itwawe ntafise umugabo? Bizogenda gute? N'ayandi majambo namwe murabyumva ibyo ari gusiguza umumarayika. Hanyuma rero umumarayika rero arasubira aramubwira ati umviriza, bizogenda uku hemu yarazokuza ko bwiza bw'Imana n'ayandi majambo twayasomye. Imana yacu nihimbaze, mbere ngo nico gituma uzovuka azokwitwa umwana w'isumba byose. Imana yacu nihimbazwe. Mariya rero amaze kubyumva, akumva neza ibyo umumarayika amubwiye, hariho ikintu canezereye. Nubwo yumva ko harimo amarisike, ariko kubera ko yari asanzwe yubaha Imana, kubera yari asanzwe ari umukozi w'Imana, kubera yari asanzwe afite n'imigenderanire myiza n'Imana, kubera yuko yari yarahereje ibyizigiro byiwe mu Mana, kuko yari asanzwe avuga ati jewe nahisi yonyanka, naho byoshika imiryango ikazonyanka impoye kino kintu, naho byoshika nkazokwitwa iciro ry'imigani, ariko ko ari Imana ibivuze, kandi ikabivuze ngo nta jambo Imana ivuze ribura ubushobozi, ribura ububasha. Naho byoshika batungana bakazontwenga, naho byoshika agiye kuvoma bakazondaba bakazonzomera, naho byoshika n'uwo twari dukundanye yagomba kuzoca anshira mu rugo, Yosefu umukunzi wanjye, naho yoca mpeba, ariko ko bivuzwe n'Imana, kandi iyi Imana nkaba nzi ko itigeze intererana, kandi nkaba nzi ko iyi Imana itigeze intetereza, kandi nkaba nzi ko iyi Imana itigera imaramaza, ko bivuzwe n'Imana. Ehe, ndi umugurano w'umwami Imana. Iyo Mana njye nivuze ibyo bintu, nanjye ndi umukozi wayo, ndi umushumbakazi wayo, ndi umugurano w'umwami Imana. Ibivuzwe n'umwami Imana byose kuri jewe, naho noromana kumengo hari ibyo nzohomberamwo, ariko ko bivuzwe n'umwami Imana, nanjye nkaba ndi umukozi wayo, nkaba ndi umushumba w'umwami Imana, nkaba ndi umuguranokazi w'umwami Imana. Nibimbere ngo ku ijambo ryawe rivuze. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro umutima w'ubugingo cuno munsi, nibuka inkuru imwe twigeze kwigishwa n'umukozi w'Imana araho, umupasiteri araho, avuga ngo yigeze gusoma igitabo
ca commentaire nyene aba bantu usanga basigura izi nkuru zindi zisigura Bibiliya bisunze imico ya kiriya gihugu, bisunze n'ibindi baba bakoreye ko. Hari n'abafata ingendo bagenda hariya bagiye kurondera y'amakuru no mu mabiblioteke yaho no mu bindi bitabo bitandukanye by'imico y'Ikiyahudi kugira ngo bashishikare gutahura neza Bibiliya. Aravuga ngo Mariya ngo muri kirya gitabo ngo rero yasomye ngo havugwamwo yuko ngo Mariya ngo igihe cyose kuri aya makuru yari asanzwe hari ko hazovuka umwami, hazovuka umucunguzi mu Bisirayeli, azocungura ubwoko bw'Abisirayeli, azocungura amahanga yose. Rero ngo aya majambo igihe cyose ngo yasomye cyangwa igihe cyose bayasomye ngo yahora ngo afise ngo umutwaro, ni commentaire ga ibyoyi, ngo yahora ngo yama ngo iminsi yose ngo asenga avuga ngo washo urumva ngo yarakunda abana cyane ngo Mariya, ubwigeme bwiwe ngo yarakunda abana cyane. Ngo rero bakamavuga ngo gushoma basha ngo cyo gihe ntazoba ndiho, ntazotuma ndanamuterura washo nkamukikira wowe washo ntazotuma ndanamuterura ngo Yesu nkamurera nkamubona wewe wacu ngo noba ntewe biteka, ngo mbega iteka noba ntewe. Harahiriwe abakobwa bazoba bahari ico gihe bazomuterura bakavuga ngo narateruye umucunguzi, narateruye umwana w'Imana, narateruye Emmanuel, narateruye Yesu, narateruye umwana w'isumba byose. Harahiriwe abakobwa bazoba bahari ico gihe. Yesu yoba nande noba ndahari ico gihe bashaho. Yesu coma nande nazo tubango ndamuterura ngo niyetura ko ngo muvyare. Yavuga ati iryo teka rirandege, ariko mugabo basi notubona ndamuterura byovyo gusa. Ibyo bintu ngo abaho ngo avyiyaturako, ngo abaho abisengera, ngo abaho abisaba Imana, ngo abaho yumva yipfuza ngo kuzotuma amuterura. Rero kuvyipfuza, kubisengera, kuvyiyaturako kongewe ko kuba umugurano w'umwami Imana, kongewe ko mu yandi majambo kuyubaha, kuyikorera Imana hageze kwishikana isezerano ryayo. Iravye mw'isi isanga hariho deja uwamaze kudepoza candidature, uwamaze kwandika novuga ngo lettre de demande d'emploi yo kubera intumwa y'ijuru ngo ibyare umucunguzi. Imana isanga hari uwamaze kugirane kubyipfuza nawe batabyatse ko mu buryo directement, ariko mugabo Imana iramushima aba ari we atabyara umucunguzi wacu Yesu Kristo. Iyo ni commentaire singaha muri Bibiliya, kandi murazi yuko hari ibindi bitabo byinshi kumbure bisigura Bibiliya twama twasomye bikadusigurira Bibiliya. Rero iyo nkuru niko yavuga. Rero Mariya nubwo yumvise ibyo bintu ari ukuvuga ngo ari ukugira risiki, ari ukwiyemeza amarisiki, aravuga ngo ndi umugurano w'umwami Imana, ni Bimbere uko ijambo ryawe rivuze. Imana yacu nihimba.